Impamvu abantu bibwa ku mbuga za internet, ibintu bibitera cyane cyane ni bibiri. Icya mbere, abakunzi kugira umukunzi kuri internet, gukundanira kuri Facebook, Twitter, za Instagram, eka n'izindi mbuga ngurukana bumenyi. Ugakunda umuntu ukamwishiramwo 100%, ukabona ko ari uwawe, azokubera umufasha, akakubera umugabo cyangwa umugore, ukabyizera by'ukuri. Ndetse mwaramutanandikiraniye kumva wabunze amahoro, n'itiro kumbura ukaribura, yagusezera hoho ukumva wo kwiyahura, cyangwa ukumva amengo ubuzima burahagaze, ataho murigera muhurira na rimwe. Ibyo namwe murumva ko atari ibintu byoroshe. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, n'amaronko canke kumva hari ikintu ushaka kuronka, kumbere wacifuje kuva kera utaragishikako, ariko uwo munsi ukabona akantu gasa n'inzira yo gushikana kuco wifuje. Cyane cyane ubuzima bwo kuja hanze. Mvuze kuja hanze, abantu benshi nibaza ko mu bitahura. Reka ndavuge mu yindi mvugo, kuja mu gihugu wifuje kujamwo kuva kera, canke kuva ku mugabane wa Afrika ukerekeza ku mugabane wa Buraya, canke wa Amerika, canke wa Oceania. Kaze mu kiganiro. Novuga ngo abatagira subscribe kuri Cankuzo TV, mudugushigikire, mushigikire ibiganiro byacu, mukwerekana by'ukuri ko bibangishika ku nyota. Mudushigikire mugira subscribe, natwe biduha intege n'ingoga kugira ngo tubanaye dukora ibiganiro byinshi bibashimisha. Ndabahe ikaze. Uno munsi nagaragaje guca hirya no hino abantu bamwe bagiye bibwa, abandi bagahaguka kwibwa ku mbuga za internet canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo bintu si vy'ubu, kandi ntibabaye ngaha muri Afrika gusa, canke ngo bibere ngaha mu Burundi gusa, ahubwo biri ku isi yose. Ahubwo novuga yuko Burundi bihaje vuba, nta misi myinshi bihamaze, nta nuko biranaterana imbere. Ariko abandi bobo novuga ko muri ubwo bubisha bamaze kuturenga, baradusize cyane, kuko bibisha ubwenge butangaje. Ntushobora no kubica iryahumye. Utari umuntu nawe ubonera ibintu kure, urashobora kwibwa urukomba amazi ugasigara wipfumbereje, atawuri buririre, atawuri butakambire. Utwawe batwivye ugasigara uboheye amaboko imugongo. Uno munsi nifuje guhanura abantu bose, baba bari mu Rwanda canke mu Burundi, shishe akenge uno munsi mureke kubandanya mwibwa. Twabisabwe n'abakunzi bacu, batubwira bati Cankuzo TV turumva mudukorera ibiganiro byinshi bitandukanye, turasabye mutubwire canke mutuhe umuco kubijanye n'ubusuma bukorerwa ku mbuga za internet. Uwabidusabye ari mu bahatswe kwibwa, bamaze no kurunguka byangombwa byitwa ngo bagira bahabwa akazi muri Canada. Iyo nshuti yacu akaba ubu atuye mu gihugu kibanye, ariko akaba ari Umurundi. Zatanguye afise indoto yo kuja hanze, indoto yamenye kuva kera, ndetse n'indoto ifiswe na benshi. Kumbure nawe uri kurumviriza kino kiganiro, kumbure yoba ari indoto wagize kuva kera, ukavuga uti mbega mana yanje, jewe ko navukiye mu Burundi, nkiga mu Burundi, nkakurira mu Burundi, nzosazire mu Burundi. Kuhapfira aho byo bari byiza, kuko ni wanyu, ariko kuhakurira no kuhasazira, cyane cyane kuhasazira, sinovuga ko ari ikosa, ariko bamwe baravyifuza ko bitobaho, ko bosazira mu Burundi, bakavuga bati nohavukira ukahakurira, ariko ubuzima bwiza kumbure bama bumvise hanze, nawe ukabuhonjako cyangwa ukabwumvirizako. Rero umugenzi wacu nawe byamugendeye nk'uko, aho yahuriye n'inshuti yo kuri internet, biciye kuri za website canke za website abantu bandikako, bagashaka amafoto meza, eka bagashirako ibisagara vyiza, bakababwira bati abapfuza kwiga mu Buhindi
abifuza kwiga mu Bushinwa, abifuza kwiga muri Canada. Ayo nama website atandukanye ndiko ndavuga, ariko imwe yose biriko igihugu kimwe canke continent imwe. Nk'akarorero agashirako ati abifuza kwiga muri Canada bo kwa applyinga canke bo joininga rino shure biciye kuri link canke kuri runo rubuga canke kuri website. Urashobora guklikako canke ugafyondako haba kuri telefone yawe ngendanwa canke kuri computer yawe hariyo nyabwonko. Iyo link imaze kuguruka urabona ibisabwa ukabona ibikenewe, hanyuma ugasabwa kugira ibyo wujuje umwidondoro wawe eka n'ibindi bitandukanye. Kumbure ibyo nibijanye n'ishure. Hariho n'ibindi ushobora kubona kuri internet, kumbure uko wisomera kuri Facebook udukuru dutandukanye ukabona karaciyeho, ukabona igisagara ciza ati hano ni muri Australia. Rero Australia iri kurarondera abakozi 1000 canke 2000 ushobora gukora. Ushobora gufyonda kuri link ukagerageza ayo mahigwe. Abantu benshi baragwa muri uwo mutego bagafyondako bagasanga hari ivyo buzuza imbere umwidondoro wabo, bakuzuza mu nyuma baza kugera ahantu barungika email bakarungikira abo bantu. Abo bantu nabo ntibaryama, baguma ku makompyuta yabo bicaye barindiriye uwo bandikira. Mu Cyongereza bita scammers canke aba fraudeur mu Gifaransa, abasuma bakaruhariwe mu Kirundi. Abo bantu nta kandi kazi bakora atari kwakira ama email, kwandikira abantu kubemeza yuko ari aba agent bajejwe kujanira amakampuni akomakomeye abantu muri za Canada, za Qatar, za Australia eka za Amerika ngo babajanira abakozi mu makampuni yabo. Hariho nk'inshuti imwe yanyagiye ambwira yuko yagira ahabwa akazi muri Australia kandi azohembwa ibihumbi byinshi by'amadolari. Ariko nkiyumvira nti mbega kuko abo bantu bobo batojayo canke barungikeyo imiryango yabo bifuza gufasha abandi. Rero nshuti zanje, uno munsi nifuje kubaha umuco yuko ivyo ari ubusuma, nta kintu na kimwe gikorewe kuri website canke website yo kuri Facebook. Sivyo na gatoya. Ego nivyo urashobora kuronka ishure, urashobora kuronka akazi, urashobora no kuronka inzira yo kuja muri ico gihugu ushaka, ariko kenshi hariho ama website officielle. Website y'igihugu iraboneka na website y'abasuma iraboneka, ariko abantu benshi ntavyo bazi nta na gatoya. Nico gituma Cankuzo TV iri hano kugira ngo ibacire ku mayange canke ibugurura amaso. Abataribwa ntimuze mwibwe, abamaze kwibwa namwe turabahojeje. Si muri Afrika gusa, oya, hari umugore yitwa Maria namye asoma inkuru ziwe w'umunya Australia yakundanye umugabo yasa n'umuzungu, ariko mu nyuma amaze kwibwa amadolari agera ku 300 by'amadolari kuri konte yiwe, hagasigara hagaragara uwo musore w'imyaka mikeya yo mu Nigeria. Mu nyuma yagiye gufatwa na police ya Australia, sinzi ukuntu babikoze, ariko mu nyuma birangira bamumujaniye bakamumwereka, agasanga atandukanye cyane na ya mafoto yahora arungikirwa, bitandukanye cyane na wa mugabo yahora yibwira ko ari we, kuko bari bagiye mu rukundo. Kandi umugore yarakuze cyane, yarafise nk'imyaka 60, umuhungu nawe yari nk'uw'imyaka 30, ariko binjira mu rukundo gutyo nyene kuri internet. Mu nyuma biza kurangira uwo mudamu yibwe amadolari ashika 300 ya Australia. Urukundo, amaronko, kenshi nibyo bituma umuntu asigarararira yipfumbereje avuga ngo mbega mbaye wande. Hari benshi mu Burundi canke mu bihugu bitandukanye bamaze gushaka akazi hanze, bagaca ku ma website atariyo ay'ububeshi, bagahabwa ama email
avuga ngo uzuza ngaha, aya nayo n'amahera ushobora kuzorihira visa, aya nayo n'amafaranga ushobora no kurihira ibintu kanaka. Mu nyuma akaza gusangana ubusuma, kandi bakoresha amahera make yubona kumengo na amahera make, amadolari 200, amadolari 350. Kumbure hanyuma bakakwereka neza yuko icizere kihari, bakakubwira ngo rindira ngo visa yawe turacayi processing, amasa agaherera mu nzira. Nagira nkubwire yuko umaze kwibwa usanga za email zose zarabaye bloke, ndetse na yama website wahora ubona yuguruka ugasanga nta kintu kimwe kiriko aho, ugasukururira utakamba atawutakambira. Nivyo bimaze kuba ngaha mu Burundi vuba cyane. Nta ndwi nimwe iheze canke zibiri nahuye n'umwigeme ambwira yuko agiye kuvugana kuri telefone n'umudamu wa nyine icubahiro, umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye, umutamukanyi wiwe umwe bita Angeline Ndayishimiye. Hari abantu bitiriye Facebook yiwe batangura kwiba abantu. Ubushize canke ubuheze twaracishije iyo post kuri Cankuzo TV kuri Facebook, turabwira abantu yuko ari ubusuma buriko baragirwa abarundi ku bantu bitirira abategetsi kanaka, bakakubwira ngo wifuza ko twogufasha iki. Abo nabo baca ku rubuga rwa Facebook bakakwandikira inbox bakubaza yuri nico wifuza wofashwa. Umaze kubona ari foto y'umudamu w'umukuru w'igihugu, uranyarutsa cyane kwishura ukababwira ati ndahanaha nifuza ko mwofasha iki niki niki. Uwo mukobwa namufashije agira yibwe amafaranga agera 108 by'amarundi. Arambwira ati ndiko mvugana na Madame Ndayishimiye, ambwiye ko agira mfashe, reka ndamurungikira ibyangombwa. Uwo mwigeme yari amaze gufotora pasiporo yiwe, amaze kuyirungika arayibarungikira. Mu nyuma duhagararanye ndamubwira tugira wibwe. Mu nyuma avuga ngo ntabwo yibwa, ngo n'abantu beza. Haize nk'umunota umwe baramutelefone bamubwira ngo ibyangombwa byiwe bamaze kubibona, rero ngo nabarungikire. Mu nyuma baramubwira ngo nabarungikire amafaranga ya fishe cyangwa icyo twakwita frais d'office, kugira ngo amafaranga yiwe ashobore gusohoka. Bakimuhamagara namubwiye akupe telefone, ndamubwira ntimpa iyo telefone. Baca bamubwira ngo arunki 108. Icyo nakoze kuko ariko yanka kuvyemera, avuga ngo sabasuma, ndabimwumvisha cyenda kupa iyo telefone. Niho twabandikiye tubabwira yuko ubusuma bariko barakora bazobubazwa. Byukuri abasuma bariho, ako n'akarorero kamwe ndabahaye hano mu Burundi. Hari n'abandi batelefonwa akakubwira ngo nitwa naka, shaka ndungikira amafaranga yanje kuri nimero yenda guhamagayeko, cyangwa akakwandikira message ngo nitwa naka, shaka ndungikira amafaranga yanje kuri no nimero nkurondeyeko. Iyo wangira zimije amazina naya, ubwo n'ubusuma. Ntimwibwe, ntimusubire kwibwa, nimuguruka amaso, mumenye yuko nta fashanyo nimwe canke nta kintu na kimwe umuntu aba ashaka kugukorera yorinda kukubwira icyo agusabye. Cyane cyane nk'ubwo buroro ndabahaye ko abantu bashaka gutanga amashure cyangwa gutanga ubuzi mu bihugu bitandukanye, ariko mu nyuma bikarangira bagusabye amahera ngo yo kukuzuriza ibi nibi cyangwa yo guprocessinga visa yiwawe. Ivyo n'ubusuma, ntimuze musubire kubigerageza. Nagira ndababwire haba nka Canada, Amerika canke Australia, eka mbere n'u Burundi, ivyo ni ibintu bikorwa na guverinema canke na leta yonyene. Ishobora kwemerera abantu kanaka kubaha visa canke ivyangombwa vyo kwinjira mu gihugu cabo. Ivyo navyo n'ahandi bikorerwa atari kuri ambasade. Mu gihe washaka kuja muri Australia canke Amerika canke Canada, ja kuri ambasade yabo
mu gihe ufise ikikujanye sigura ibikujanyeyo, canke ja kuri website yabo wa applying, bizogenda neza. Undi musi nzobabwira ingene ushobora kumenya ama website y'ukuri canke ari ama website y'ibinyoma, ariko nagira ngene nababwiye gato kuri ico kintu. Website yose uzobona iherezo na .com canke akaburungu com ariya igihugu, kumbure ari igihugu kanaka, ico gihugu ntabwo aba ari cyo nyene iyo website. Ico gihugu baba ariko barakibeshera. Iyo website bari y'umuntu kubwiwe yakreye. Akarorero, ni gute wovuga ko wandikiwe na guverinoma y'u Burundi ugasanga website yabo iherezo na .org canke .com? Ntibishoboka. Website y'u Burundi iherezo n'akaburungu BI, bisigura ngo Burundi. Akandi karorero, website y'igihugu cy'u Rwanda iherezo na RW canke RW. Website ya Kenya iherezo na KE, sigura Kenya. Website ya Tanzania iherezo na T na Z. Izo ni official website z'ibihugu. Nuko rero ako n'akarorero gatoyi ndabahaye. Nk'Ubwongereza, website y'igihugu iherezo na U na K canke UK. Nuko bimeze. Mu gihe ubonye website nyinshi zerekana ibintu nk'ivyo za .com canke .org, vyihoze, bo bari ubusuma. Haba ari abantu bari nyuma yavyo bashaka kwiba abantu. Nuko rero uno munsi namutse ndabaganira ku busuma bukorwa kuri internet. Aha ni kuri Cankuzo TV. Hari n'abandi bita aba hackers canke bamwe bakoresha ubusuma bwihariye, ubusuma bwo ku rwego bwo hejuru. Bashobora no kukwiba amafaranga yawe ari kuri konti. Uti bigenda gute? Iyo ni indi nkuru tuzogarukako, ariko nagenda babwire ko gatoyi. Abo bantu n'abantu bafite ubumenyi bwinshi bukomeye cyane mu bijanye n'ikoreshwa rya internet cyangwa mu bijanye n'itumatumana ry'amakuru. Baricara ahantu, bafise ibiro, bafise ibikoresho bikomeye. Hariho ama moteur de recherche yabo bakoresha. Hariho nk'imwe yitwa Darknet. Twebwe ubusanzwe dukoresha Google, ariko bobo baba bakoresha cyane cyane Darknet cyangwa Dark Web, nizo bakoresha. Iyo ibiberayo ntushobora kubimenya. Ibiberayo ntibibera kuri Google, kuko Darknet ni urubuga rwabo. Habera ubusuma, habera ubudandaji bw'ibiyovyabwenge canke urumogi, za kokayine, ubusuma bw'amafaranga ku makonte, niyo bubera Darknet. Ibyo tuzobigarukako. Rero reka ndababwire ngo ntihagire ubusubira kubiba, ntihagire abasubira kubahenda ngo nishura barondereye, ngo n'amafaranga ashaka kubarungikira, ngo nagasheka ashaka kukurungikira kavuye hanze, ngo ariko kugira ngo kuguruke canke karungikwe canke akagire shipe kabe shipped, kugira ngo agashiping kagushikire, ngo banze urungike amadolari 10, ngo banze urungike amadolari 30 canke amadolari 100, ngo ako kasheka kagushikire. Cyangwa hari umuzigo yakurungikiye, gukumbure ngo hari abantu bamusigiye ngo ibintu mu famille yiwe, ngo yamusigiye ibintu, ngo umuryango we warapfuye, ngo bamusigira ibintu byinshi. Ngo rero kumbure yagushimye ari nk'umusore, ngo yashimiye wewe w'umusore, ngo nawe n'umwigeme, ngo yifuza kubigufasha abikurungikire, ngo ariko kugira ngo bishike kuri port canke bize, ngo hari udufaranga bisaba ko turihira. Rero ngo yarungike aha n'aha. Nshuti zanje bakunze ba Cankuzo TV, ubwo n'ubusuma bweruye. Umuntu ashaka kuguha ubufasha
nta kondisiyo n'imwe ashiraho. Umuntu ashaka guha ubufasha agufasha bivuye ku mutima, nta kintu na kimwe agusaba. Aho rero uno munsi nagurutse ku busuma bubera kuri internet, haba mu Burundi ndetse no hanze. Amatohoza avuga neza yuko igihugu ca mbere kirimwo aba scammers canke abasuma hano muri Afrika kimaze kuba Nigeria. Abantu benshi bibira mu nzu, aricara gusa ku ka internet kuko amashine kiwe akabloka amahera ya bank. Warurungitse amafaranga avuye muri Amerika aje kumbure muri banki iri mu Burundi canke muri Tanzania, amafaranga bakarindira ko ashika bakabura, kumbe yinjiye kuri konti ya wa muntu. Abo nibo bita aba fraudeur canke aba hackers, haro nabo bita aba scammers. Itandukaniro ryabo si rinini kuko bose akazi kabo bakora n'ubuyobe no kwiba, batisunze wo biba ngo ninde cyangwa ngo bamwiba mu buryoki. Bariba n'amareta. N'abantu dukwiye kwirinda. Reka nabashimire mwebwe mwabanye nanje muri kino kiganiro. Nitwa Eric Nzoyisaba, ndabashimiye. Ndabutsa ngo mudushigikire mukira subscribe. Imana ibahezagire cyane. Murakoze.